neza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi impamagara nkonoswe n'amaraso yawe nditabye Yesu ndaje mukiza amaraso wavuye anyoza ntunganye dore uko nje nibye ibyaha ni byinshi byose ndabikuzaniye nawe ubikureho kanduza mu mutima wuzuye urukundo wuzuye kwizerana ko cyane twasezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye kuko data yakitweretse aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi tuzoririmbira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe ntituzongera kubabara tuzoba dushiza marira aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi cyane mwami Yesu urubanza waciye nta wunguruje turagushimiye ko wazigamye uyu mukozi wawe umwene data ushika no gusozera ukamuzigama gushika n'iri saha none isaha mwami Yesu tugira ngo tufate uko rugendo hanyuma rero tuje ko mushingura uratujya imbere mwami Yesu Kristo
turaguhaye kaze wewe nyine ubwawe wari uzakora byose Imana. Turaguhaye kaze umuryango uhoze umuryango aho yahora ubirabe byose Mwami Yesu. Turakwizigire ko atakizokononekara kuko nakare ugo rugo wararurabye kuva akiriho wararuzigamye kuva ico gihe cyose yarakiriho ni saha turazi ko uzokomeza uruzigama gushika igihe cyose. Urakoze kubyemeye ko byose ari ubyirabira ni mu izina rya Kristo Umwami wacu amen. Itandara ikanguhungireko imiyaga n'imipfunda yo muri musi Itandara c'Imana ikaguhungireko bazi zawe kera waramenewe none ubu wihishemwo hanyuma hasezera abantu bakeye ko murabona turi benshi kandi kubera ingwara zateye murabizi mugerageze guhana inka ntihabemwo ibintu byo gusitana cyo dusaba rero muzunguruke guca muce musohoka musubire mu bibanza dusabe abari muri protocole bubahirize ubwo rutoba
irindwi na rimwe aho tuzokumva inzamba z'umwami wacu Yesu uwo munsi urangiza kwira niyo abakijijwe bo mu isi uwo munsi w'imperuka hazoba umugwi w'igitabo cyanditswe nk'abakijijwe mu mazina y'abijyanye ririmo uwamuzabapfiriye mu mwami bazova mu mva basaniye nawe ukuzuka kwiwe bazohurira mu ijuru n'abazoba bariyo nanjye nyene sinzobura kuhaba uwo munsi w'imperuka hazoba umugwi w'igitabo cyanditswe nk'abakijijwe mu mazemeje y'ibyo ndamukorera muri iyi si azonyemerera kuja mu ijuru uwo munsi w'imperuka hazoba umugwi w'igitabo cyanditswe nk'abakijijwe mu mazina y'abijyanye ririmo urira mu ijuru n'abazoba bariyo cyane muri uyu mwanya shaka tubandanye ibikorwa nk'uko bisanzwe bibandaniriza hariya mugabo kuko duherekeje uyu wacu mubanze mureke aba bashikeyo kandi mwitwaje guherekeza tuza guca duherekeza uyu muntu wacu mwiteka mu bwitonzi nuko aka kanya rero aba bariko baragenda mwebwe tubasabye guca murindira gato kugira ngo aba babanze bashike uyu mugwi ubanze ushike hariya At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. abakijijwe bo mu isi bazokoranira hirya mu ijuru bajya bucuruzi uwo munsi w'imperuka hazoba umugwi w'igitabo cyanditswe
ryanjye ririmo. Abakozi b'Imana baje kudufasha bino birori, tubasabe rero babyaguruke mu iteka ryabo, aka kanya ntacyo iwabo barakoze. Ariko nagomba ndabasabe munezerwe naho ibi byabaye n'iby'ukuri ntiduhagarike imitima, kuko iyo umugeni atashe bamuherekeza anezerewe. Turizera yuko rero yari umugeni wa Kristo yarengutse, yahamagawe, nicyo gituma rero tudakwiye kubabara nk'aba bandi badafite ibyizigiro. Mbega niko abantu mukoraniye hano? Nuko rero kugira ngo tugire ingene tugere imyanya twaririmbye, twagomba duhe kazi usenga Imana tutabanje gucisha mu izindi ndirimbo, kuko twamaze guhimbaza Imana. Reka duhe kaze umukozi w'Imana yaje avi Buhinga ashike hano asengera uyu mwanya, turamuhaye kazi. Ndabahe gakengezi n'amahoro Mana, turakengurutse gose. Izina ryawe Mana nihabwe icyubahiro, izina ryawe Mana nitazigwe, niwakire amashimwe Mana yo mwijuru kuri ibi byose byakoretse, kuko Mana byose biba mu bugombe bwawe. None rero Mana yo mwijuru turasengera ibikorwa byose bigira bikorekere hano mu izina rya Yesu Kristo. Turagutumiye Mana, turagutumiye Yesu Kristo ngo uduhagarike iki gikorwa Mana gira gikorekere hano. Turasenga abantu bose baje hano mu izina rya Yesu, umwe wese yaje ngaha Mana turasabye ngo bahe ibyizigiro, bagire ibyizigiro, kuko muri iyo njyana ngo mu isi si iwacu ni mu ijuru. None Mana yo mu ijuru turasenga umuntu wese ari hano ngo umuhe ibyizigiro, amenye yuko ari umunsi azotaha iwacu mu ijuru. Rero Mana turasenga ibikorwa byose bigira bikorekere hano, urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana muri uyu mwanya umukozi w'Imana yaje kubivuga. Aha twese tubavuye hirya no hino werekeza umugeni wa Kristo atashe mu ijuru. Muravyumva amashengero y'Imana. Uhereye ku muryango mwihangane dusoma amajambo y'Imana. Uko abapfuye bazozuka. Abatesalonike ba mbere igice cya 13 havuga ngo uko abapfuye bazozuka. Ariko bene data ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinziriye itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nk'ababandi badafite ibyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazurana nawe. Iki nicyo tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuzuka kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe aya majambo. Yesu ashimwe. N'aya majambo y'Imana. Iri kete ryanditswe n'umukozi w'Imana Pawulo, intumwa Pawulo aryandikira ishengero ry'i Tesalonike, ariko arababarira iki nabikwiye kuzogenda bizogenda. None rero uyu munsi ni twebwe tuje guherekeza uyu mwene data ijuru ryahimbaye ko ataha mu ijuru akaja kuruhuka. Muravyumva abantu b'Imana. None rero ijambo ntitubabare nk'ababandi badafite ivyizigiro. Ijambo ry'Imana ryaravuzwe, ubutumwa bwaravuzwe. Nuko none rero umwami nadufashe, umwami nahabwe icyubahiro. Twizere ubwa mbere tutanguye kuremesha umuryango
uyu mwene data ataje mu ijuru. Mureme mwihangane, hari kuzuka. Yesu yarapfuye aduha akarorero, Yesu yarapfuye arazuka. Hanyuma rero Pawulo acafatira ngaho kuri iryo jambo, niko abapfiriye muri Kristo nabo bazozuka. Murazuka agashengero ry'Imana, turi kumwe. Abapfiriye muri Kristo, abapfuye bagapfa ku cyaha bakihana, inzamba niyavuga. Twasomye umurongo uvuga ngo ku murongo wa 15, iki nicyo tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. Muravyumva abashengero by'Imana? N'uyu munsi inzamba yovuga. Muravyumvise? Inzamba yovuga ko turamwiteze ko azogaruka. Nuko rero abapfiriye muri Kristo niyo bazobanza kumva iyo nzamba. Nigitangaza abazoba basigaye no batarapfa bazohindurwa mu kanya ko gukubita urugohe hamaze tumusanganira mu kirere. None Yesu igomba kuvuga iki? Umuntu yo kwitegura, akitegurira uyu munsi udasanzwe. Kandi kwitegura si ikindi kintu, ni ugutegura ubugingo, ukihana. Nuko wejeje kwihana rero, ukihana neza, nuko ukaba azobukiriho n'akanya gatoya, hanyuma rero tukamusanganira mu bicu. Yesu ashimwe. Muravyumva abantu b'Imana? Namamarira abantu iyo turi kuri urubanza guherekeza umugeni uno munsi, ubundi yabariye muranyumviriza ndyameze, yabariye ngo urupfu, yabariye ati rero rupfu, cewe rero igihe uzoba ugeze kugomeze kungenda uzombarire. Muravyumvise? Urupfu batamwemera atego nzokubarira. Hanyuma hapfa uwo wavukana aramuherekeza, hapfa uwo babana aramuherekeza, hapfa uwundi nyene wo hirya bibana aramuherekeza. Rero rusharuza ngo rumutware rupfu, ntitwasezereze ngo uzombarira. Ati narakubariye ntiwabimenye, hajya naka yapfa siho wari, nanaka yapfa siho wari, hajya niko ndaguteguza. None rero bakundwe, uno munsi n'uyu turi kumwe, ejo nihereko, ejo ashobora kuba jewe canke wewe. None icyo twokora niki? Nukwitega uwo munsi uzoza, inzamba ikavuga. Yesu ashimwe. Ikavuga kandi igiye kuvuga. Muravyumva abantu b'Imana? Kuko ishengero ryo yarushe, agira cyo kwakira ishengero. Abazokumva iyo nzamba nabihanye. Muravyumvise? Yesu nadufashe. Ni imirongo y'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero murongo wa 16, kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru, inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Muravyumvise? Muravyumvise? Naho bazoba barahomye n'isima, iyo mva inzamba niyavuga, iyo sima izokuguruka, umugororotsi wa Yesu aveyo amusanganire mu bicu. Amen. Turi kumwe? Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Kuko uyu mugeni mu ijuru bamugombye ko ataha mu ijuru. Jewe ngene babare ndanyarutsa. Narare aramaye kugenda kwitwara wari mugeni wanje, ndamishaka ku ndebe yanje y'ubwami. Ndavyumviriza n'imbira jewe n'umutama ngana gutya n'umukozi w'Imana ndoshobora umupfakazi. Imana ndahindura amasengesho, Imana ndagusabye uhindure, ndasenga, ndanumva mu ijuru ambariye ngo hewe mwiyo ngombye kwitwarira umugeni wakaza umuntu akambagarara imbere ngo njane kubona gira ntware ngatwara umupfakazi imbere. Nihanye niko ndahinda gatizi ndagize nimbabarira yaciye ataraswara ariyo mu ijuru tuzobonana. Yesu nadufashe twitegure bantu b'Imana. None tusome umurongo uvuga ngo mwiruranisha aya majambo, muryango wabuze Jacques muzobonana.
muravyumvise muzobona nage nishashika ivyahishwe Yohana nje mbese ijwi rivuye mw'ijuru rirambwira riti andika uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami kandi mwemu aravuga ati egome ngo baruhuke ubutame bwabo kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye. Muravyumvise abantu b'Imana uhereye none muravyumva Yohana arabivugishwa ari muri Patimo iri tangazo muribwire n'abatari ngaha muribwire n'abatararyumva uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami hahirwa abapfa barateguye ubugingo turi kumwe hanyuma ikica gikurikira niki n'ibikorwa bakoze. Uyu muntu w'Imana yarakoreye Imana yarakoze ibikorwa by'Imana turi kumwe ibikorwa vyiwe ubu biri imbere yamukurikiye aha ntari ngaha aha dufise umubiri gusa adayashitse muri paradisi muravyemera amen adayashitse muri paradisi none rero n'iri tangazo uhere mubimenye uhereye none hahirwa abapfira mu mwami abantu bihanye bakihana icyaha abo ijuru yabugurukira. None rero twizere ko uyu muntu yashitse tawujije umuryango n'ishengero turayojeje yakoramwo. Imana nibahezaje. Mana nyaguhoraho mukunzi mwiza Yesu, turatanze amashimwe cyane kubw'uyu munsi mwiza wahisemo guhamagara uyu mugeni umuntu wawe mwiza yagukoreye akihanganira ya mibabaro yose yo mw'isi akihanganira za ntambara zose ariko akamasiza umutima kuri wewe kandi afise ivyizigiro. None rero turiko turaherekeza uyu muvukanyi wacu umukunzi wawe wahisemo guhamagara ariko twumvise ijambo ryawe nkuko Paulo yandikiye Abatesalonika baremesha ngo ntimubabare nk'ababandi badafise ivyizigiro. Turaremye kuko twumvise intahe yiwe ari y'ukuri kuko data uri mw'ijuru n'ijuru riramushingira intahe. Turizera neza tudakekeranya uyu munsi ko yaruhutse ubutame bwa butame bwo mw'isi. None rero ibisigaye nkuko twumvise mu ijambo ryawe ngo no munsi n'uyu ariko ejo ni wewe nanje. None rero mukunzi twagomba tugusabe udushoboze kugira ngo twame tugavye kuko tutazi umunsi w'urupfu nkuko tutazi n'umunsi uzozirako. Umuntu wese umuhe kwama yiteguye yamagavye ibisigaye aho uzozira tuze dusangwe mu mahoro. Urakoze uratugira neza muri byose. Turaguhaye kaze ngo uhagarikire iki gikorwa kigiye kubandanya uhagarike ikirere agaco kaboneke kugira ngo uru rubanza turukore mu mutekano. Urakoze turaguhaye kaze muri byose ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze ibyo amen. Kudushiriza ijambo ry'uyu mwanya yarimwo intahe yarimwo n'ubutumwa bwiza. Muravyumvise inyungu y'umuntu yizera nuko aja mw'ijuru. Muri aka kanya twokwitirira igice gira kabiri twashaka tumve intahe y'urunya kurigendera. Turaza guha umwanya ubutubwira ubuzima bwiwe n'uwacashika ngaha mu mwanya hanyuma aza guca kurikirwa n'intahe. Umuvyeyi nk'uyu yakorera umuryango agakorera ishengero afise intahe turaza kuzumva uyu mwanya ubutubwira iby'ubuzima bwiwe. Turamuhaye ijambo. Murakoze. Bikeya muri byinshi byaranze ubuzima bw'uyu duherekeje no munsi umushinga ntahe Bukuru Jacques. Umushinga ntahe Bukuru Jacques yavukiye ku mutumba wa Ruzira ni komine ya Matana mu ntara ya Bururi aho hari mu mwaka w'1955. Umushinga ntahe yagize amahirwe ariga amashure y'intango ayiga ku ishure ritoyi ryo mu Butwe arabandanya amashure yiwe Irubanga arahava aja kwiga igisata kigira kabiri cy'amashure yisumbuye kuri Atene i Bujumbura ariga ageze mu mwaka w'9
kandi aho twagiye turavugana bose batubwira ko yari umunyeshuri aciye ubwenge akerebutse aho hose nta ntamwe yahitira. Ageze mu mwaka w'icenda rero ibihe igihugu caciyemwo ntivyamukundiye ko abandanya amashure. Ivyo bihe murabizi vyabaye mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1972 ntivyamukundiye ko yobandanya inyigisho ziwe, arahava acaja mu buzima bwo kwiyungunganya, yubaka ugwiwe mu mwaka w'igihumbi n'amajana 977 yubakana n'umupfasoni umwe. Imana n'abatera iteka irabaronsa ibibondo, baribaruka abana 6. Muri abo bana 6 bamwe Imana yarabagomwe irabakenera, asigaranye abana 3. Abana 3 umuhungu umwe n'abakobwa 2. Abo nabo Imana yaciye bahezagira bararondoka. Umutama duheje no munsi asize abuzukuru 16. Hanyuma tuvuze bikeya mu bigize ubuzima bwiwe, mwumvise ko yamaze imyaka 67 mu buzima bwiwe. Ibikorwa yaranguye ahaniniya byari bikorwa byo kugwiza umwimbu, byo kwiteza imbere mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Yari umurimyi, yari umworozi wa kijambere. Yanaha muri muharavye muca mubona ibimuranga, murako turi mu vyamwa. Ibi ni vyerekana ko yari umurimyi akaba n'umworozi wa kijambere. Ivyo bikorana umwete cyane n'ishaka ridasanzwe mu buzima bwiwe, kandi bwa misi yose yari kirumara mu muryango. Niwe biboneka ko umuvyeyi wiwe yari yarahaye icumu ry'ubugabe, ni ukuvuga ko niwe yahagararira ibibazo by'umuryango. Murazi ko umuryango wa ibibazo byinshi, niwe yaseruka hirya no hino kugira ngo ahagararire inyungu z'umuryango mu bihe bitandukanye. Niwe yaboneka kenshi muri bene ivyo. Ubuzima bwiwe kandi tuvuga bugabuyemwo ibice bibiri. Hari imyaka yamaze atarakizwa n'imyaka amaze kwihana, amaze gukizwa. Imyaka yamaze atarakizwa ari imyaka myinshi 58, ariko kandi n'igihe akirijwe nawe yaramaze imyaka igera kuri 9, si mike. Amaze gukizwa wamenga n'umuntu amukuye ikintu ku maso, yaja mutama yifuza Imana, kundi Imana, arondera Imana. Ivyo byagaragarira mu kwitanga. Yari umutama muramubona, kandi yakunda ibikorwa, yakunda urugo rwiwe. Mugabo ntiyacegwa muri korale n'umunsi wa rimwe. Kiye twaririmbana muri korale aho twari dusanga dusengera igishiha, muri korale centrale, muri korale y'abashinga ntahe, muri korale y'abanyeshuri biga inyigisho z'igitabo cy'itanguriro. Aho hose ntiyacegwa, ntiyasiba. Ivyo bintu byamuranga mu gukunda Imana no mu kuyikorera. Mu bindi byamuranga cyane kuva Mariya gukizwa, yakunda gukorera Imana. Nahora ndamubona ari umuntu anezerererwa cyane kuzimana abashitsi, kwakira abashitsi. No kuvuga ivyo byose womenga byohereye mu gukorera Imana, mu kuzimana abashitsi no mu kubakira neza. Rero abaye umwe vyikirira muvuga ko namubonye ko mu byazuzima bwiwe yari umutama akunda kwihana. Imisi yose hagize akantu gatoyi gataciye yarondera abakozi b'Imana. Imisi myinshi, imisi yose waza mu telefone arondera abakozi b'Imana ati umukozi w'Imana hafi kugira ngo nitunganye. Ubuzima bwe bwari bumeze uko. No ku munsi yarangije hejeje kuganira n'iki n'abakozi b'Imana. Ivyaranze ubuzima bwiwe tuvuga kuri n'ivyo Imana yaheza gihe. Ingana hejeje kudushikiriza ubuzima bw'uyu muhisi, ingene ibikorwa bitandukanye yagiye acamwo. Twagira tumere nk'abacishamwo kantu kameze nk'itangazo. Aba bantu bafise amashugwe mu mwanya aza gukenerwa biyandikishe kuri mushinga yamuba hafi, ashike hano nawe nyene adushikirize intahe nk'umuvyeyi yamuba hafi, bakunda kubana hafi. Umwe wese ari ngaha kucubahiro ciwe, tugira amahoro y'Imana. Natwe twagomba dushingira intahe uyu mushinga ndahe Bukuru Jacques, kubyo twamubonye ko kuva amaze kuva mu byaha akihana. Uyu Bukuru Jacques ngo bimaze kumva
nanezewe n'indirimbo n'ijambo ry'Imana ryari mu byahishwe Yohana igice cya 14 ku murongo wa 13 ryavuze ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami ngo baruhuke ubutame bwabo uko ibikorwa byabo bigenera kurikira. Umurongo wanezeye cyane mu bantu bagize amahirwe maze kubona ngaha uyu mushinga ntahe bukuru ryake amahirwe yagize je ntayo simba yeno yavuga n'umuntu badoje baciye mwabyumvise ubuzima bwiwe bwinshi bunini yabumariye mu isi agenda uko isi genda mugabo Imana yugura ubwenge bwiwe arimbira kwihana aca arihana ibyaha byiwe byose yakoze. Uraziriya n'ibwa yuko umuntu hamije kwihana cyahayigwa ibyabaye byose byabiheze nawe rero byagenze uko amaze kwihana. Rero uyu mushinga ntaye bukuru yakomeje yigerezegeza abakozi b'Imana nkuko bahigiye kubivuga aho nta gushikuza kurimo abandi ababigo abanyeshiya twari kumwe tumukungira turabizi. Ntavuze byinshi muri ibi cyanezeye cyane yaragwaye agwaye nk'aho hari sahanzwe z'ijoro yacha telefone nkacanza biyukanga je mbahaje hafi mu myuko ati ntabara zuyukanga nkaca mba hafi yiwe hamaze ibibazo byose bimugoye. Ivyo bivuye mu nzira harageze igihe aje ari Bujumbura ayo yaragwariye nyene niruka kumuraba ndamusangayo nitunganye ubugingo we nurabe ibyingwa by'imisonga ko twejo sije turimo tunganye ubugingo atunganye ubugingo neza. Ngiye mu ntamake ageze gushikina duze ubwo nyene yumvise hari ikintu gihindwa cy'amagara hindutse yaciye ari telefone ntabara tebuka mumbe hafi turiyukana abakozi b'Imana tumuba hafi atunganye gushikaho kwaturanya n'ibyo yakoze akiri umwana. Ibyo kwatura ni kintu kiyonkwa n'abantu bake cyane aratura byose araheza agiye kubyatura ati je ndagiye hari tunini nkeneye Matana bonjani Matana gatoya nkazakora niko tunini bacha bamujani Matana sinashizwe naho nyene nkandorera abakozi b'Imana nzitugere tumukurikirane cyese tumushikire neza tumbize ko tumusoze neza turamwomeka gushika hari ayi Matana n'igihe yatoza neza twari kumwe n'abakozi b'Imana mu nyuma rero cyane cyaciye ninezera bariko baramufasha uwo impari bavuga ati turavuga Yesu ko niwe ari imbere yawe ati Yesu acha sinzira nk'abagororotsi ukunyene kwakure bapagare kejo bamugufatira imigera kwita inuje baje bamuze bagarabitaraguye yasinziye nk'abagororotsi nyene mbere bagira baracyariho nawe yigiye ke muga yajyame yavuze rya nyuma ati reka ndagiye ati reka ati bayi ndagiye bayi yavuze iryo rya nyuma. Ico rero kiduha ibyizigiro ko yagize amahirwe menshi yemwe shengero muri ngaha nukuri ngiye ngaho gatera mu mbabarire nagaba kubwira umuntu wese ari ngaha aya mahirwe yo kwihana Imana twumvise mu byashije Yohana ko havuze uko hari bitabo bizosuzumwa bigasomwa ego hari igitabo cyanditswemo abanyabyaha ico kirabitse izoraba ngo uyu izoraba ngo umukuru w'igihugu izoraba umushingana izoraba ngo kizosomwa wewe wese ku isi ari ku isi azoja imbere y'urukiko w'Imana urubanza rw'Imana zari byo ntaye mushingira nonga twikebuka na twebwe umuntu wese ari ngaha twari turi yanko Imana agiye kuvuga ngere hari umuntu yari tuzonga bishe twagabye ntimwabibonye utayibonye iyo ntahe yanje twaba kumushinga ntashenyo ry'igishiha nkuko bari babivuga nta gikora kimyacerwamwo Imana yo mu ijuru nibahezage. Murakoze cyane ariko ndagana jewe ngene nagenda gira utungora mugabo tuciye turema kuko batubwiye ngo umuntu wese afise icaha catuye kica kimuvako. Barakoze cyane abo batama baturangiye inzira yo gukurwa kw'ivyaha kuko ngo ukora icaha wese azopfa. Muri aka kanya rero hari uwo babanye mu ibikorwa by'ubuzima ibikorwa byo kubaho nawe nyene reka tumve intahe yiwe ashikajya byo mushinga ntahe bamwese umuntu wese kucyubahiro ciwe kugira amahoro n'Imana yatanga ni byukuri nkuko bamaze kubivuga uyu mutama sibinanga twaragendanye umwanya munini ya cyane n'abana biwe ndiko ndaraba
barabizi ko twagendanye umwanya munini kandi umwanya wose twagendanye uyu mushinga ntahe yari umuntu w'ishaka akunda ibikorwa akunda kuraba ivyo tunga umuryango atari umugabo se niyo mugabo akurikirana ijambo kurindi ariko kandi urabona ko yari umushinga ntahe yamize akabuye yabugendera ikigeretse ko kandi yari umuntu inyuma gatoya umwanya wose twagendanye warashobora kumuhanura iki yegome akacumviriza igishoboka akagikora ikidashoboka naco akagirande yaca agirahondera ingene cyoshoboka buke buke atari karahinda mu butungane bwiza. Hanyuma rero uwo muntu twagendanye neza je rero twagendanye habiri twaragendanye ari kararondera ubuzima mu ishengero amaze kuza turasubira turagendana ndabona imico yiwe nkuko bamaze kubivuga mbere mu bo twigisha ijambo ry'Imana yari nk'umunyeshuri wanje ndiko nabitegereza rero mu banyeshuri twari dufise yaraciye ubwenge yarakerebutse yakunda Imana yubaha Imana yahanurika je cyo nobona no gushinga intaye nico yari umushinga ntaye w'ijambo nijunja akurikirana urugo neza akurikirana ibintu neza nico no mushinga intaye. Hanyuma rero kandi bene uwo muntu ucubona ko atangorane ziwe nibaza neza yuko ari amahoro amaze kuba rero umuntu w'Imana vyararushije kuko yarubaca Imana arubaha n'abandi bantu bose kuko umuntu w'Imana agirwa no kubaha Imana n'abantu nuko rero umushingira intahe yari mwizigirwa mu gihe kirekire tumaranye si imyaka 10 si na 15 irarengana 20 n'abana barabibona na mugenzi warabizi yari mwizigirwa wanje kandi namuhanura n'ukuri n'uyo muhungu wiwe akiri muto yaciga mbere mu mashuri mato mato namubaze niyo yagomba gukora ikintu yarampanuza ati urampanurira medali tukajana ibujumbura nkamwereka ingene ubuzima bumeze nkamwereka umugambi ngene akwiye kwifata kandi yarabigendera urabona ko atacabaye none rero ivyo byose ndabishimira Imana none rero kagarukize ngaha Imana ibahezagire kuko umwanya urabandanya murakoze bagiye barananeza turashimye tunjire mu gice cya gatatu. Igice cya gatatu rero dusabe ya korale ize guca ishishikara tereka ururirimbo muri uyu mwanya dusabe bamwe bane badufasha guterura hajya basabe bace bagira ko irashobora kubandanya bashishikare gushirako amashurwe bashishikare
shirako burya afise agaseke k'amashurwe yari kucanye egera hanyuma murakoze badushirire ko ibyo tuma dushobora gushaka amashurwe y'amashurwe mwandikisha abahinga badushirire ko couverture hanyuma ko hari mushishikare muri iri banko ruringombe At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. Miracles happen in your name. I shall lift a voice in praise. It's you that I see. It's you that I see. Kristo kuri uno munsi muramutse muza kudufasha gushingura uwo muvyeyi wacu kuko niwe yaturetse. None rero banyakubahwa mukoraniye ngaha turabakengurukiye cyane abaryango kuko murabona urubanza rurakomeye ntawe ari kugwifasha. Turakengurukiye abaje bava kure n'abasanga bari ngaha. Ubu rero uko bigenda ukarabira hajya hanyuma muri tribune niho muza kuronka icyicaro. Murakoze. Hanyuma rero dusabe umukozi w'ubushobozi Yesu, turagushimiye nyakubahwa mwami Yesu, urubanza waciye twagwemeye. Mana yo mwijuru ko wari uzi imisi azomara ku isi, iyo tariki niyo wari usanzwe uyizi. Rero turagushimiye cyane mwami ko ingero twamaze byose byagenze neza. Abavuye hirya no hino bazanye amahoro. Rero turagushimiye ko urubanza rugenze neza Mana yo mwijuru. Turaguhaye kaze rero mwami Yesu, biza kubera ngaha byose bikurikirane, ariko cyane cyane ibijambo Mana. Turaguhaye kaze umuntu wese yumvise amajambo Mana amenye neza yuko umunsi w'izina yawe rizomera bene uko, ariko twumvise ngo hahigwa bafafira mu mwami. Turaguhaye kaze twese twose dupfira mu mwami Yesu ngo turuhuke kuko nakara kwiswa turuhiyeho, abatari bake bari baruhiyeho, n'uwo mutama yaruhiye ngaha, ariko none wamuruhuye kandi ibikorwa yakoze twabyumvise yuko bigenda nawe bimukurikira. Uba hari hose byamaze kumushikira, nuko hari hose biramukikije. Mwami turaguhaye kaze natwe uzoduhe kuzotahira nk'uko watashe Mana.
turaguhaye kazi umuntu wese ari ngaha azotabone n'abakozi b'Imana yihanye niho byogenda neza kuko atihanye ho nta mahoro ku munyabyaha. Urakoze kubyemeye kuzobidufashamo ukurikirana ibikwiye kubera ngaha byose Mana. Aho tugiye hajya muri turubine gukaraba Mana, uze kubana natwe, uze kuraba ntihagire ibyononekara, ntihagire mwama abadayimoni bo kwinjira ngaha hantu. Turasenza Imana ntihagire ibisigo byoza ngaha ku rubanza, turasenza Imana ntihagire abadayimoni bo kwinjira mu rugo ngo rukwera se rwavuye ngaha. Turatamugira ibisigo byo kwikokombeka ngo bije ngaha kugira ibyo gerante mwami bizoca bikomereka bishe. Urakoze kubyemeye kuzobikora ni mu izina rya Kristo umwana w'Imana, amina. Isengesho ndaryumvise nk'umuhongero, naho Satani yo bari haragaba, hariho umuhongero umukozi w'Imana yagiye gushiraho. Twenguwaho zarira azogera igihe tutwenga twenge eho umusurizina azogera igihe tutwenge umusurizina azogera igihe tutwenga twenge eho umusurizina kandi mumenye yuko hatwenguwaho zarira azogera igihe tutwenga twenge eho umusurizina azogera igihe tutwenge eho umusurizina azogera igihe tutwenga twenge eho umusurizina. hindagurika hamwe nara kekeranya mazahandi nizera Imana yavyaguruke asengera Imana ikibanza turimwo, asengera Imana nibi binyobwa biri imbere yacu. Karibu mwiza, turagushimiye ivyo wakoze byose. Urubanza mu ijuru mwari muruzi ko ruzobaho ngaho, batanye n'abatazi bavuye kure na kure kandi bafise amahoro n'amasanga nabaye akira amashuri. None rero turi muri iki kibanza, banze rwarurangije uheze ibikorwa bikorekera ngaha ubibonekemwo. Hanyuma rero mwami, ijambo ryose rikuvugirwa ngaha niko rikorekera ngaha n'uyu muryango mwana w'Imana
ubaremeshe ubagandaze mpwemu yera begere avugane nabo ubiheze ubikirije mu mugisha bishoke neza reka ibikorekera ngaha byose tubise mu maboko yawe turasabye mpwemu wawe yera abe ngaha ivyo twanse ni wa mwansi nta kibanza kiwe dufise ngaha mbere turasabye umuntu turi abadayimoni bose hanyuma urakoze kubikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu tubisavye amina. Yesu ashimwe kandi. Amen. Hariya muranyu. Iruko nimba munyumva turara. Murakoze cyane. Nashaka ubwa mbere shimira Imana mushobora byose. Benshi bavuye kure kandi tukayishimira ko nayazigamye n'umuryango. Kubw'ivyo niteka ntangere ntewe n'umuryango ko ndabashimira. Umuryango w'umuhisi turabashimiye cyane kuko muri mwebwe harabahevye imirimo mu byubahiro byanyu umwe wese kuca asanzwe akora ukumva yuko wogihagarika kugira muze dufashanye gushingura umuvyeyi wacu. Umuryango wacu turabibashimiye cyane kandi tuzokwama tubibashimira tubakengurukiye. Icyo ni cyane. Icya kabiri murabona umuvyeyi wacu ubuzima yabayeho mu Rumonge, ubuzima yabayeho ngaha intaheziwe mwazumvise kandi nanje ndanezerewe cyane ndavye ingene yarangije n'ingene twavugana. Yarambwiye amajambo menshi cyane atahora mbarira kera mugabo ujya kumenya Imana naco ni ikintu gikomeye cyane. Ntimuze mubifate minenego. Kumenya Imana, kwiha Imana, kugendana n'Imana, kugendana n'abakozi b'Imana ni ikintu gihambaye. Amajambo yandungikiye ndi Kinshasa yaramfashije cyane. Rero arashobora kuba yarabayeho ndi Kinshasa mama tahari canke bashikanje nkuko mwatubonye, harashobora kuba hari akabazo hagati y'umuntu n'uwundi. Nashaka kubamenyesha yuko si umugabo muto, mwese mwabibonye kandi mwari musanzwe mumunsi. Umuvyeyi arahari, ufise ikibazo yobaza iki azashikira umuvyeyi muganire, musubire muganire, uyu muvyeyi azobitorera umuti. Kitahari naho nta kibazo. Ubugira gatatu nukubongera kubakengurukira nongera ndababwira yuko mu muryango twanezerewe ku buryo twifujije yuko ejo hirya yejo ukagende ukagira urubanza rwiza canke urubanza rugusaba kushigikirwa nkuko mwaje kudushigikira, muzopfa kutumenyesha gusa natwe tuzobikora nkuko mwabikoze. Aho uri hose nimba unyumva wumve yuko iyo ntambwe watambutse gushika ngaha natwe tuzotambuka zibiri tuzi wawe gusa muze mubitumenyesha. Nkaba ndangije nongera kubashimira sinubafatira hano ko Imana yadufashije ikirere kikagenda neza
numva twoyikomera amashi menshi cyane. Hanyuma guca ku mazi kurarangi, ibisigaye tuzobibabwira mu nyuma. Musubire inyuma amahoro, mugenda amahoro y'Imana, abavuye kure mugenda amahoro y'Imana, kandi mushike muramutsa abandi n'abandi bashobora kuzobibona uwundi munsi bataje muga bifuza kuza nabo nyene turi kumwe. Imana ibahezagire, murakoze. Uyu mushinga nahe yajeje kudushikiriza ijambo ry'uyu mwanya. Mu ncamake murabyumvise ati turakaravye kandi turaciye no ku mazi. Ati bisigaye nk'uko mudukoreye urubanza neza, mukadufasha mukadushigikira, iyi ntambwe muteye nabo bazoyitera kabiri. Turabakengurukiye natwe ko badushimiye. Hanyuma kandi ikindi banashize ko kandi hari ikindi bati uwo bayazanye udukwi, uwo bayazanye bagize iminsi ngo ragandaye, uwo bayazanye umukozi. Ibyo birabandanya, nizere ko aza gusaba envelope kandi aza kuzironka. Hanyuma rero mwana korale irimbe y'indirimbo imwe, hanyuma ama envelope nayo abayibayikanije ngariya n'ayandi arahari, bace bashika hano agaseke ngaka bashiramwo. Murakoze. Dusabe korale indirimbo imwe. Imana induye amateka iraje twimima Oyasiko nizohora abandi baje oyasiko bizohora umwama hinduye amateka araje twiminguma oyasiko bizohora umwama hinduye amateka araje twiminguma. Ndakugomba mukizawe ntaho mbasha kwijana, ndagomba kumpora hafi ukajura nkomeza, sinzogira ico ntinya. Igiti cy'ubugingo imbere y'iyo ntebe, ibibabi byacyo byiza nibyo bikiza abantu. Iyo mpamvu isa amababa nk'ay'abamarayika, bangurutse nkashikayo nkagera i Siyoni. Mu ngoro y'uwo murwa harakikijwe bose bamaba birimbira ishimwe ry'Uhoraho. Iyo mpamvu isa amababa nk'ay'abamarayika, bangurutse nkashikayo nkagera i Siyoni. Yesurunganye imitima y'abakwizeye bose.
mba mfise amababa nk'ay'abamarayika mbangurutse nkashikayo nkagera i Siyoni. murakoze Datawa twese amenyeshi cy'urukundo rwiwe mu byiza Imana yavuze byose nakirutiki ko Yesu ankunda nezerewe ko Yesu ankunda arankunda nezerewe ko Yesu ankunda naho nabikwiye nezere